kuva ukijijwe wagomba kuba uri umubeneficiaire w'akaruhuko k'Imana, ariko igihe ukijwa ukamara imyaka 2, 3, 4 ugistragoringa mu buzima bw'iwawe kandi utaruhutse mu mutima, ni ukuvuga yuko hariho anomalie muri marche yawe avec le Seigneur. Hari ikintu kitameze neza, kitari bien fixe mu rugendo rwawe n'Imana, kuko ugendana n'Imana ikintu kimuranga ca mbere nako karuhuko, nayo mahoro yo mu mutima, ni iryo tuze, nuko guhazwa, nuko gushima ku isahani ari bikeya, Yesu ashimwe cyane, nuko kumva ufise umunezero atakiwujustifia. Sinzi ko birabashikira ukumva uranezerewe ukeza mbe kuba ikinezerewe no munsi habaye kugasanga nta kintu kimwe cabaye, none kuba ikinezerewe nta na kimwe cabaye, none habaye iki nta na kimwe, kuri konte hameze gute bleu, nuko uravyumva, none kubera ikinezerewe uravyumva. Reka nakubwire ngo hariho ivy'Imana itugemurira bitava ku bindi bintu bifatika, nubwo nibifatika navyibiduha. Yesu ashimwe cyane. Ariko abantu b'Imana, Imana ibigisha iturerera muri independence y'ikindi kintu na kimwe. Ubuzima bwacu budepanda kuri yo, nubwo ibindi tubikenera, ariko Imana ikreye iyo dependance kugira ngo n'igihe ivyo bindi bibuze, umuntu w'Imana aguma afise ishimwe, aguma afise indirimbo, aguma afise zaburi, aguma afise intahe, aguma ashobora gufasha umerewe nabi, akamati nanje merewe nka wewe ariko mfise ishimwe mu mutima, akamati none wewe sokre yawe nihe unywiki, ati namize Yesu.